noshimira ivatiri yadufashije nkashimira n'abashitsi batugendereye bigoye kubera bari bafise akazi kenshi mugaba batakaje umwanya baza kuturaba. Noshimira ivatiri yadufashije byinshi, yaraduhaye amakaye aduheza n'amakaramu. Uwo mwaka uheze n'amakaye twari dufise na n'igikoresho na kimwe twari dufise cyo kwishuri mugabo yarabidufashije araduhereza amakaye n'amakaramu. Imana nimuhezagire. Nkaba nshimiye n'abagifise umutima wo gufasha. Uno munsi twaraye turonse abamama bashasha n'abapapa, turabashimiye urukundo batugiriye bakaba bemeye kudufasha bazoze barafashanya na ivatiri ku bikoresho by'ishuri. Imana ibahezagire baze barafasha kubera hariho n'abandi bana benshi bashaka kwiga kubera bitagishoboka kubera na mahera yagihari. Bofashanya bakabafasha nabo bagira akazoza keza kubera nabo barifuza kugeraho n'abandi bageze. Twariko turasangira Pasika n'abana sanzwe fasha b'imfuvyi barimwe imfuvyi n'abana bava mu miryango ya mikoromake. Uyu munsi rero nkuko narihora ndabafasha mu bikoresho by'ishuri, narishimye ko dukorana dusangire Pasika ariko kandi no kunezerwa kuko amaresulta yabo mu gice cya kabiri nabonye ari meza. Rero nkaba nashimye kandi no gutumira abantu batandukanye mugabo nkaba nagikoranye na Monsieur Thierry yajava mu gihugu c'Ubudagi ari ngaho ubu kugira ngo dushobore gufatikanya. Dusanzwe turi kumwe muri Kazoza Initiative ariko twafadikanije kandi mu buryo no muri participation. Murabona ko twari kumwe kugira ngo turabe ko bano bana twobaje imbere tukabafasha dushigikiwe kandi namwebwe. Turiko dutegura kino gikorwa nta ntumbero yindi atari uko twobona bajya bana dufasha bageze kuri kazoza keza. Nayo mpamvu umugambi wacu ni Kazoza Initiative. Tugomba ko abana baregwa bakurikiranwe. Mwabibonye izi sketch bino bikino babakiniye tuno tudanse culturelle baberetse nuko n'abana bafise intumbero nkuko mubibona. Ego rero intumbero nimwe nukugira ngo tubarere tubakuze nabo bazove mikino. N'abana 40 nabo twasangiye no munsi baba ngaha muri zone Kinama quartier Muramvya. Mukomeze kudushigikira, abari babizi mubandanye, ababibonye bushasha mwige kudushigikira, mutangure kudushigikira. Imigambi dufise ni myinshi, turagomba abana kubakurikirana mu by'amagara, turagomba kubakurikirana mu by'amashure no mu mpano bafise. Rero nukubaterereza umwe wese muca ashoboye cotuma twiyungunganya tugashika ku ntumbero dufise. Nukuri turamuhaye ikaze. Jewe ndi Murundi aba hanze mugabo agaragaza gutaha nivyo ndimwo. Hanyuma uno musi twaronse la possibilité, la chance kwakira les événements ya Kazoza Initiative. Twaryohewe cyane gose. Yvon n'umuntu ari très inspirant kuko avec les moyens qu'il a ashobora ivyo benshi bafise uburyo badashobora canke badashaka gukora. Turavye ama message toma tumva base barundi abandi batubwira turabibona kuri Thierry Yvon, et c'est une grande inspiration, c'est une grande force. Je suis très content. Bravo à tes jeunes, continue comme ça et je te garantis qu'on est avec toi. Et habuze abandi ba Yvon, habuze abandi bantu bitabira ivyo bintu, habuze umutima wo kuvuga ngo naho ntafise vyinshi ivyo mfise birakwiye. Mugabo ntibibuze cyane gose uko turabona ko abo bitavye, turabona ko vyagenze neza. Mugabo ndibaza ko Yvon ashobora kuba inspiration ku bantu benshi.
hanyuma abantu bashaka baje kuri Facebook, baje kuri Instagram, baje kuri site, afite site nshasha barayiza akora hanyuma bagira inspiration. Et parce que nous sommes beaucoup, nous pouvons faire beaucoup de choses. Jewe nshaka kuvugisha aba diaspora muri hanze kenshi mushaka gufasha cyangwa mushaka gukora ibintu mugabo kenshi muratinya ko babiba amahera cyangwa muratinya ko uyu muntu muhaye amahera ataza kubikora cyangwa ntimuzi. Voilà, je peux être un ambassadeur en disant qu'il y a des gens comme Yvon bariho kandi bakora neza, hanyuma iyo 5 € yawe hajya ni fana ni kiyeri ni iki mugabo ngaha usanga birafashije kugira Yvon ategura ibintu. Rero tugiye hamwe umuntu wese agira nka 5 € uri mu Budage, wenn du in Deutschland bist, wenn du da in Deutschland wohnst, mach irgendwas. Si tu habites en France, fais quelque chose. Si tu habites en Angleterre, do something. Si tu habites n'importe où, tu sais, en tant que diaspora, on peut faire quelque chose. Il y a des gens comme Thierry, allez sur Facebook, allez sur Instagram, allez sur son site, soutenez. Il a des projets, avec les enfants, il a des projets avec les malades, il a des projets de visite, il a même des projets qu'il a déjà réussi à faire dans le passé. Du coup, c'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. Let's do something. Je crois que l'essentiel, ni kugira nyene iyo volonté ya Yvon. Hanyuma tukaja hamwe tukiyumvira ntibaze ngo yajewe none ko najewe nkenye ko najewe nawuze yatumye twebwe dushobora kuvugisha abo bana. Et ce qu'on leur a passé, c'était aussi une richesse. C'était pas de l'argent comme ça, en partageant ni qui nous travaille. Je crois que il faut arrêter de se croire pauvre, il faut arrêter de se croire incapable. Oui, on ne peut pas se mentir. Ego tracking. Mugao, est-ce que du coup, en croyant être incapable, tu vas sortir de cette pauvreté? Abiga iby'urukundo n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga na Yesu yavuga ati mureka abana baze kuri jewe. Rero turashimira les actes charitables zagaragaye muri Kazoza Initiative. Twebwe aho ntumbereye turagushigikiye mbere biciye kuri RPC Rescue the Poor Child ku bwa directeur ya ari mu bandungitse hano. Twashimye cyane ibikorwa byiteka muri ko murakora. Ubutumwa ku bantu abagwaruka eka mbere n'abahumuye barashobora gukora igikorwa ko n'igikorwa cyiza cy'urukundo. Bagashira nk'umwanya wabo abafite ibyo bazi bagafasha abana batogira nabo bakure bazibara mu kazoza keza. Ibyo tubahamagarira uwari we wese. Kuri abo badafise uburyo hariho ibyo dufise ibyo tudafise abandi nabo baba bifise kuko nyene turi hamwe byose birashoboka.